Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi tuyaga iki? Uyu musi ngoma ndabereke icatsi kumwe nabereka ibindi vyatsi mu Burundi ugasanga babikoresha nk'imiti, hariyo bavuguta bakanywa, iyindi bagaturira bakarigata agafu, hari niyo basya bakarigata agafu, ugasanga baremera ubushobozi bw'ivyo vyatsi ugakora mu bice vyinshi. Ubuheruka naberetse kandi n'umusurura ukoreshwa n'abafise ububare bw'iryinyo. Ubu naho ngoma ndabereke icatsi bita akarazaswa. Akarazaswa rero nakatsi kadutangaje kuko tugasanga aho ahari imigina. Uyu musi uri hejuru itariki ya 12 Gitugutu umwaka wa 2024, imvura yaraye iguye, hanyuma bagaca bibaza yuko uno musi iswa ziza kuba ari nyinshi ziza kurara. Nuko rero nuko twabonye ako katsi bita akarazaswa ku migina bari bagafise, ako rero ugashinze mu mugina iswa zica zirara. Muraza kubona yuko imigina twagiye turacako wasanga bazanye ako karazaswa kugira ngo iswa zishobore kurara. Nuko rero aha twagiye turabona uno musi ntizaraze nkuko bari bavyiteze, bashinga gutwo turazaswa bakaba biteze yuko ngo ejo zizorara, tukazoba turi hafi rero kugira ngo muzoce mubibona namwe ko zaraze. Nuko rero ngira ndabereke ako bita akarazaswa. Bakita akarazaswa. Ego ako niko karazaswa, kandi mukarabe neza kariko n'uduhwa ku buryo nawe nuzobona aho kari uzobone neza yuko ariko karazaswa. Kariko uduhwa. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, nkaba ndabasezeye, tuzosubira mu biganiro bizokurikira, tukazoza turayaga no ku bindi bijanye n'imico kama y'Uburundi. Murabonye rero umugina ni ikintu gifasha cane kugira ngo bashobore kuronka iswa. Umugina ubamwo iswa, abantu benshi bakaba bakunda iswa. Ubu rero n'umwaka w'iswa zikaba zigiye kurara. Murakoze cane, mugire amahoro.